nitwa Ineza Julie, nkaba mfise imyaka 25. Nitwa Rukerandanga Frank, nkaba ndi umujene w'imyaka 29. Nkaba ndi umunyeshuri niga kaminuza. Nkaba niga muri Université Sagesse d'Afrique mu gisata ca santé publique. Nkaba nsanzwe kandi ndi mu runani kugaruka rusanzwe rugendana umugera wa sida i Burundi. Nkaba njejwe antenne ya Bujumbura, akaba je ndayiramutswa. Maze 11 ans ndabimenye, nabimenye kubera ko mu muryango hari uruvugo kandi bafata ugutandukanye n'abandi bana kubera ko wasanga ntagira ivyo abandi bana bariko barafungura, wasanga n'imvura iguye wasanga nije mwana wa mbere batangwa kwambika umupira w'imbeho. Muri ico gihe byatuma nsanga ndiko ndiyumvira, kandi ico gihe twahariho imiti bita Bactrim twafata, rero je narayifata. Rero igihe cose mbarije ko ikimira umuti jenye n'abandi bana batariko barawunywa, baca bambwira ngo ni kubera nakunda kugora amangine. Vyarambabaje cane kubona nabimenye biciye mu kibano atari umuryango bimbwiye, kubera ko ni kenshi narimaze kubibaza mu muryango ariko ntibabinyemerere. Bakagerageza kubica hirya no hino, ariko mu nyuma ntashobora bari bafise maze kubimenya, babayobrije kubimbwira kubera ko bari bamaze kumva ko nabimenye, ahubwo bace bambwira ingene vyagenze, barasigurira igituma batinya kubimbwira. Igihe namenya ko ngendana umugera wa sida nari umwana nkiri muto cane, nari mfise imyaka 11, gusa saciye ku muvyeyi wanje, niwe yambwiye ati reka tuje kurabisha umugara wacu ko yifasha. Basanze tugendana umugera wa sida, ariko novuga yuko bitari vyoroshe, mugabo ku mwana nari nkiri umwana kiri muto cane, nta kibazo kinini vyigeze bintera, nuko gusa uko umuntu agenda arakura agenda aravyakira mu buzima bwiwe. Mu ntango kw'ishure naragira ikibazo, abanyeshure basanga benshi babizi kubera ko benshi wasanga tubana muri quartier baravyumva ko bivugwa, rero ugasanga abana bijanye kw'ishure, ugasanga nanje biko biratuma abanyeshure benshi bifuza kumenya uyo muntu ninde. Birakunda ko umuntu agwaye sida yiga, mvuze ugwaye sida kubera ko n'iryo jambo bakoresha ico gihe, bambe umuntu agwaye sida arashobora kwiga. Donc bari bafite ibibazo vyinshi, ariko kandi urumva kubera ko nanje ico gihe ntari bwiyakire, vyarankomeretsa cane. Novuga mu buzima bwanje bw'umunyeshure impinduka ntizabuze, kuko haragera ahantu ugasanga abanyeshure baribwira ibintu, ugasanga birashika barakuvuze. Haraho byashika ugasanga umwe aradutse mu ishure ati Frank ntimusuye kandi kumurabirako ibava banduza, kuko barabona ukuntu nari muto ico gihe, niga surtout primaire, nari muto cane. Ariko ikintu novuga kitari coroshe, kuko byaratuma abandi banyeshure banyigirwayo, mugani cabura ko ari bamwe bavuga ati byo muvuga murabesha, nikimenyamenya araciye ubwenge, ivyo vy'umugera ni baramubeshera. Ibituma umujene ashobora kuremba agashika kuri stade maladie, ni kubera ko kenshi irigara icambere rishobora gutuma adafata umuti kubera ko atinya ko abagenzi be babimenya. Ivyo nanje vyaranshikiye, ugasanga aho naba nicaye mu bantu bikangora guhaguruka ngo nje gufata umuti, kuko gutinya ko bashobora kunsiguza mbega uyo muti nibiki, mbega ko iki wamukuranye umuti twicaranye, bigatuma ndeka gufata umuti. Ico ni kimwe. Ikindi gishobora gutuma abajene baremba ni ukutiyakira. Hari abashobora kumera nkanje kubera ko imiryango itigeze ibabwira, bakaza kubimenya mu nyuma, canke ugasanga arata umwikomo ku bavyeyi ati ni mwebwe mwanyanduje. Ivyo naho bishika mu gihe umuvyeyi atigeze afasha umwana we kuvyakira, amwumvishe ko atari ingorane yiwe, atari we yabiteye, ari ibintu bibaho mu buzima. Ahandi bishobora gushika ni hari ibintu biharawe vy'amasengesho, wumva ngo umupasiteri yavuze ngo akize, ivyo bikaca bituma umujene agenda akizera vy'ukuri ko yakize. Singiye kuvuga ko ndi umuhakanyi, ariko kandi Imana ishobora kuzigamira mu ngwara ukabaho uri muzima nka jewe, kuko sinovuga ko nanje haraho
ko byoba byoroshe c'est vrai biragoye kumira umuti imisi yose ariko kubera ko nzi ko nkeneye kubaho niho zo gufata umuti kenshi biva icambere kutakira serologie yiwe kutakira yuko ari nk'umuntu nk'abandi ivyo byonyene bikamutera kwihebura bimaze kumutera kwihebura igikurikira aca ashaka kugenda nk'uko abandi bose bariko barifata nyamuco usanga ariko agendera mu birori gaca bituma wa mwanya w'umuti agaca ureka wa mwanya wo kuja kugisha ibipimo naho bakiwubahiriza kubera iki wa mwiheburo aba afise umujene agendana umugero wa sida aremerewe gusohoka aremerewe kuja kuri plage aremerewe kuja muri boîte aremerewe kuja mu kabare kose ashaka kimwe gusa bisabwa ko agira responsabilité akamenya yuko naho ariko araryoherwa hari umwanya ategereza gufata umuti isayi wigeze afata umuti hama abandanye kuryoherwa kuko ujya muti ntaco wica nta na kimwe kutubuza mu buzima bwacu bwa misi yose ku byo gufungura n'ibyo kunywa byose abikora neza cyane nta kinyobwa na kimwe bakubuza gusa novuga ku kintu c'inzoga si byiza kunywa nyinshi kuko zica ziza kwica ubushobozi bw'irya miti attention irya miti ntabwo ikundana cyane n'inzoga murayibona ndi umukobwa vraiment abushitse kandi barandesha kandi kenshi ndanareshwa n'abantu bakomeye rero ni kubera iki none banyubahuka ni kubera ukuntu nsa neza benshi hari abaza batazi ko bifata umuti hari n'abaza babizi kandi baza amakuru y'ukuri rero nawe mukobwa ukora nkurikirana urashobora kubaho urashobora kubaka urashobora gushika kure rero nawe no gusaba kwifata neza ukiha agaciro ugafata umuti neza urashobora kubaho